Mu minsi ya kera umwami yatanze itangazo avuga ko azohemba umukorikori azocapa agashushanya igicapo cerekana amahoro. Abahinga benshi mu bijanye no gucapa barungikiye umwami ibishushanyo vyinshi vyiza cane bari bacafye. Kimwe casa n'ikiruta ibindi mu bicapo byose vyari vyatoranijwe cari ic'ikiyaga gitekanye, ikiyaga kibonerana mu mahoro menshi, gikikujwe n'imisozi miremire yuzuye kurubura. Hejuru naho hasa n'ibara ry'ijuru rivanze n'ibicu vyiza. Iyo sanamu yari nziza cane, abantu benshi babona iryo shusho ry'amahoro mu buryo butandukanye kandi bwiza. Tutiriwe tuja muri vyinshi, ryari sanamu ryiza kuruta yandi yose. Gusa nubwo biri uko, umwami atangaje uwatsinze, buri muntu wese aho yarari yaratangaye cane. Igicapo catsinze iryo rushanwa cari gifise imisozi naco, ariko iyo misozi isa nabi, ikikujwe n'ibicu vyijimye birimwo n'imiravyo myinshi. Mu yandi magambo, iki gicapo nticasa n'igicapo c'amahoro, ahubwo vyasa nkaho uyu muhinga yibeshe agatanga igicapo c'ibibazo aho gutanga icerekana amahoro. Ariko witegereje neza ukaraba ico gicapo wegereye, urabonamwo agashamba gato kagenda gakurira hagati y'urutare. Muri iryo shamba kandi urabonamwo akanyoni kubatsemwo icari. Hagati muri uwo muzimagiza w'ishamba n'imisozi yijimye, ubona ka kanyoni kiyicariye muri ca cari kifitiye amahoro menshi. Burya mu buzima, ndavuga mu buzima bwawe, kugira amahoro ntibisigura kubura ahantu hataba induru canke ibibazo. Kugira amahoro bisigura kuba hagati y'ibibazo, inzitane, umuzimagiza w'isi, ariko wewe ukaguma utekanye mu mutima. Amahoro nyayo aterwa nuko uhagaze mu mutima wawe, apana ibigukikuje. Uko ubaho bikwiye kuva indani mu mutima wawe, apana inyuma. Iyo nyoni mu gutekana kwayo ititaye ku bibazo vyari biyihagatiye, yagumanye umutekano nk'ikimenyetso c'amahoro. Kubera ugutekano kuva imbere mu mutima wawe kuzokurinda, kukuzigame mu gihe isubana nayo izoba itanguye kubomborana.